turi ntimba niwiganire kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura kanyana mwana wa mama Imana irakuzi kwa muganga ntibyagenze neza kuko nuko nyene nta kibazo bagize kurunda kumengo yavuye amaraso menshi. Yes, yagize ikibazo gikomeye cyane kuko abaganga barokoye nyina yaguye gusa mugabo imbanyi mu byakunze kuno bayokora umwana kuvuga ngo inda yavuyeyo ya none byavuye kuki ngo cyabitumye mukijya cyayanyoye ngo harimo ibintu nyene sinzi ukuntu nyina abaganga sinibuka neza ukuntu babinsiguriye je ndakubwira igihe mabuja yaguherekeza yampamagaye nze kumucara je mbwe cyane nakinyoye katacu nondaba nicaye cyama cyatumye imbanyi ivayo. Birashoboka icyo cyayi ari we cyamugiriye ikibazo bivanye n'amaraso yiwiwe kuko burya abantu kenshi burya baba bafise ubwoko bw'amaraso butandukanye. Mugabo Gloria nta kibazo, Imana ni nkuru. Imana yari yaduhaye ujya mwana izotongera n'uwundi. Ihangane no kuri ndazi ko Imana ishoboye byose. Ntora nkende mwana. Yaka ni ngoma asubire kwa muganga ndaza kuza mu ijoro ntebye. Ndakwinginze uze kuraburo. Kandi nawe uze kwirinda. Ndaza kuraba neza nta kibazo na kimwe. Okay. Nta kintu na kimwe ukeneye. Now, ubu nta kintu na kimwe numva ko gisosa cyonsosera. Ubu ni sukari nishobora gusosa. Nta kintu na kimwe numva cyo. Reka ntaco ngende kurondera ibyo tuza gushira umugwayi kwa muganga. Gloria. Kandi urakoze cyane. Kubona ingene ugomba witeho umugore waje. Mukumutekera injya namushira. Urakoze cyane. Uri umwana mwiza. Kandi turakwishimye mu muryango wacu. Gira ningoga ni waheze ucumbwira nze kubitora ndabitwara. Nuko rero imbanyi yaciva Musenyi. Pole sana Musenyi. Pole sana kweli. Bono mufashi wa mbere kweli. Mwana wangu. Ya, kandi ndanezerewe cyane kubona ingene washoboye kuza kunshikako nk'umuryango kuko kera nari nakuze nzi yuko atamuntu numwe fiso muri famille mugabo waraje urambwira yuko uro muri famille kandi ndishimye cyane kubona ingene ubu musigaye munyemera yuko ndi umwana wanyu cyane nkaje ndinyogosenge ndiso nyogosenge yani ndimo byose nicyo kituma mwananje ko Musenyi nzara kwiye kumva impanuro genda bukuriye nyogosenge bangoma ndagwimpanuro yakusa baca umugani mu kirundi iyo umwana afuye umuyaya arataha. Byo sigura iki Gasenge? Umwana iyo afuye umuyaya arataha kurugutura amatungo. Umwana umuyaya ni wewe. Uri mu nzu y'umugore wawe, uri mu bukwe ayisupa ngo basowa ugomba guca ubwenge. Wari wubakiye kuri uyu mwana yafuye
aha nta kintu na kimwe cyawe ugaba ngaho hari urantegeye aha icyambere inzu sigwawe aha umukwe ku ndaro mu kirundi gisobanuye umukwe ku ndaro icya kabiri ntacyo wanze ngaha kubera iyi nzu niyo umugore wawe sigwawe aha rero mwana nanjye cy'ubwenge uza urakuramo amafaranga ukuramo rwawe utangira umpa nza kugugurira amatongo ruguru kwa ntacyo wanze ngaha abazokwirukana nk'akabwa ujye mvuga bakwega umuriro Senge umugore wanje aho twavanye nije ndahazi hama ikindi nacyo nubuhe buzima je berayino ntazi kubamo ndazi kuba mu buzima bwo kugira ijumbo nimba uno munsi ndiko ndanywa amata nkarya inyama nuko nzi neza ko ari ahantu Imana yankuye hama niba mpinduka nta kibazo okay Senge mama we sindamwizeye cyane mugabo Kanyana we ndamwizeye cyane kuko ahantu twavanye ni kure cyane mwana uwizeye umwana w'umuntu arakavumwa Imana yaduhaye ubwenge ngo tugukoreshe nimba ushaka kuzosubira mu ibarabara kwigura ropora yambisenyi uzoyiropora shira ubwenge ku gihe ujye ibintu rwawe pana kugira ibintu by'umugore wiwawe mwana ndica ubwenge uzurasondora make make ngenda kukugurira ruguru nawe ugira itomo ryawe ugaba cyangwa ushaka gusubira muri bwa buzima wavuye Senge sa ndacyari mu kiyo cy'umwana wanje yafuye ntarabona hama n'icyahera ibi bintu uko urambwira tuzobisubiramo neza sawa sawa ubu niho nyemera kuri mu bwoko bw'iwacu mwana nukuri usadanje yari ibyaye terekereza ushibwenge ku gihe ibi ni by'umugore wiwawe sigara urabyiyumvira kandi ntunamperekeze n'ukuri uracyari mu kiriyo umubabaro n'agahinda Kanyana Se ibyo waremewe ntucure intimba niwiganyire Kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi sibyo nihangane tumaze kumutorera izina ryo kwifuza twagije kuritora aho kugira ngo n'ikivanye ibyo birashika n'ukuntu mbure yo kugumurira umenya ko utarashira neza ndagerageza kwihangana ariko biranga kurenda babanye gusa nawe nzo kwicupisha n'ibyo gushika ibyo byawe basubira reka ndabasi ndabahamagare bose kugira ngo basi mugumane yo muri wenyine ngaho mwibaze ihangane sibyo mwibaze ariko ndagenda Chérie what's happened? Kurkuraji kweli kutakura fungura urebye isezerano nagusezeraniye jewe birahina yuko amaso yawe atazokwigera atemba kwa musozi mbwira Kanyana ni ikihe kibazo ufise umwana yapfuye n'ukuri
n'inda ndafise kandi nawe wanje numva mbabaye jewe. Ndabizi ko wabaye kuko nagenda babaye kuko uyo mwana yari kazoza kacu. Wowe aramukunda naje nkamukunda. Mugabo urabizi neza ko muganga yakubwiye ati ntugumurira kuko urashobora gusanga warembye kandi wibuke kandi yuko utarakira. Cyo nagira nje ku kazi. Okay, mugabo reka mpebe kuja ku kazi mumane nawe. Nimba bikorohera ibintu sinuge tuje gukora. Nimba ufise ibintu gukora. Come on baby. Bebe. Ibi bintu tujya kurondera nibihita mugabo urukundo ruraruta amafaranga, urukundo ruraruta amazu. Nimba ibintu byose twabigezeko ni kwera urukundo rwa jewe na wewe. Sishwa kugenda gukazi no nk'amahoro. Ndagusigura mu mubabaro nk'uko kurarira. Ndagusaba iki? Nemba nkumva nusubire kandi gukorora amosozi. Nusubire kandi gukorora amosozi kuko nzoba mbonye yuko isezerano naguhaye ko nzoba ndikundanirana. Shenda gusaba iki? Ayo maso yawe ntasubire kandi gutemba kwa amosozi. Ndagukunda kandi cyane. Kuko usubiye kandi kurira isezerano naguhaye nzoba nariko ndarishikana. Okay? Tugende muri chambre. Uruhuke ndakuririmbire kakaririmbo naho ndakuririmbira turariya musigiti no kurajya amazi. Kanyana wanje uba sivyo muri imisi ibiri no kurantwengera numva nkumbuye kubona ingeno twengera mu cyukuri. Ujya amaso yanje asigaye atabona neza kubera utagitwenga. Really? Mukuri? Twenga gato yora amaso yanje kadasubira kubona neza. Twenga gato yora. Entwengo yawe iranyoza amaso yanje nkabona. Imboni z'amaso yanje zari zugaye kubera wakurasha vuba. Sivyo? Ahubwo come on baby tugenda muri chambre. Okay. Wabo sigaye mburi ngufu ko utagitwenga. Rigi ukomeretse unaje umutima wanje gukomereza. Iyo unezero naje umutima wanje unezerera. Okay. Ndagushira ku mugongo kutwara muri chambre. Tugenda ndakuririmbire kakaririmbo. Ndagukinire ku kiko cyotahe. Bebe. Nange. Imisi yose nguma ndaguhanura hebi bangi hebu ubuntu bw'ubusuma ngaho we ntiwigira wumva amanje. Wahejeje kuvuga. None ukene nzo kubwire gute manje. Uzoja kwiroturuva izo sibari kuye. Umviriza rero man nagese nashaka ndakubwire man. None wombwira umbwira ikiwe. Urazi sister haba rero. Urazi wanze intebe yicaramo. Uburageze kumwita sister wawe. None sister wawe. Urabonye yuko ari sister wawe kubera ubona yamaze gushika mu nzu mu madiva yamaze gushika mu ma etage ubu riko uramwita n'ingene mwamufatana ubu rero je no gukubita nkakumena nkaja kwa sister kama mahera nkaca kuguvuza ukubita jewe none je ndakubwira uri bagengane mwamufatana bibera hino mumufatana ngo ni mayibobo mumusuka kwivyo kurya uravyibagiye Changa nuko ameze kuba kera ma ariko ubu sister jarankunda ma uziko na sister Gloria abahajya navyuze mu mesi mike najizombona hajya amana ugagi ukuri kubaye none urazi ngene bofra nkunda uri kuraro urazi ngene bofra nkunda rero urazi ngene bofra nkunda rero bofra amayo training man yo kugirira mu sport man wewe kwe uziga uteye nk'umusazi urano umusazi ahubwo nuko bakwiye kujana kwa Rujanti kabisa. Je, mbega ujamana. No kujana kwa rinyoko wawe nawe nyene vyanse. Bofre twarahuye mana arambwira pete nyumvirize. Unzo cyanda gutware muhira wibereye. Aje sister arankunda. Unzo ndagutwara kwa sister wibereho dadi. Inde jewe. Erega je nawe turiko turayaga we twicaranye ngaho. We nitunga namana. We nitunga. We naguhamagaye ngaho kugira ndaguhanure. Urumva ko sinezerwa nyiko ndakubona uri kugendera mu busuma ugenda urambura abantu ubuntu bwa ugenda ubutwara umviriza amanda kubwira ariko ndumviriza uri kuravuga ngo boyfriend ngo sister ndagufata nk'umuntu w'umusazi kare ko mutamwita bo none si boyfriend wanje
Ujya no twasi sister wanje Kanyana none kibanza ikindi kirica. Niho bavuze ati ufise amahera ntawe utamukunda kabisa. Ujya ni sister wanje man. Kumbe. Kwanza man turekane nivyo nchorera man. Ndaguchorera. Ega genda nyotewe. Je utavuye mugo bwisiko bwawe ngo ubuhebuhe busuma. Ntuzi so nuko nambwiye Nchorera kwanza. Ukabona ubihevye uzocuza mbere n'akazi dukorana. Kwanza banzu nchorera. Ndaguchorera ahubwo genda. Kumbona ukumuzana mu mugo bwisiko. Genda wanze kumva ndakubwiye bimande. Bimande genda. Ndagiye makani je ngiye kwa sister mama. Cyangwa kunyiba nanje. Ngiye kwa sister ndazaraza ku mama era peti. Genda wiwe baje wamenyereye kwiba je niwo chora kunyibamba. Sawa. Kuko na peace man. Je ngoresha ico bitafu ndi mu professionnel gusumba. Na blame man. Genda muga utabihevye. Izosi uzokwirokirwa ryaje. Ngiye kwa sister man. Izosi bazorigetura. Ivyo wiboretse. Sawa, merci beaucoup. Ça m'a posé cher. Merci beaucoup. Chef. Oui. Ngiye kwa amazi. Yeah. Ngo umeze neza. Chef. Nakunda kuvugana na muganga. Hama muganga yambwiye neza na neza yuko ikintu nyamukuru cyatumye ujya mbanye vayo. Yuko ari ikintu wanyoye. Kandi wowe wakinywa mu icyayi. Sheri nkeneye kumenya ni ye mpamvu yatumye unywa ico kintu kandi uzi neza yuko gishobora kukuzanira ingaruka mbi imbanyi yawe ikagira ikibazo. Ngomba menye kuko maze misi ndiko ndumva n'ibintu bica mu matwi. Twumva ibintu bavuga yuko wowe wabikoze mu bushake bwawe kugira ngo ijya mbanyi veyo ntuvyarane na jewe. Ngize ukuri bebe. Uracyangunda cyangwa ino kinkeneye? Ushaka kuvuga yuko nawe ndayikuye ndabibona. Uretse ububabare nagize ndi kwa muganga. Aho ndakubaza kwicaye cyanyoye je nawe. Kandi twakinyoye ko twese wakaba atakintu na kimwe bigezeho ikintu kikaba jewe jenyine. Ibyo vyibaza kwiki. Ahubwo je nanje ndibaza ko ivyo ntari wowe warabimpaye. Kuko sinahura neza nditwe ko turasangira atari wewe. Kandi je nanyoye kucayi cyawe ngo no kucayi ciwanje. Nawe wakinyoye ko ntagira ikintu na kimwe ushobora ko. Je nanje nibaza ko wowe warabimpaye. Kanyana. Ubutunzi bw'umukene n'abana. Umukene ubutunzi bwiwiwe yamafite yamayishinira n'abana. Najewe kandi birahino. Ndo umukene kuko nta kintu na kimwe mfise. Okay? Nukuvuga rero umwana kuri jewe ni ikintu gikomeye cyane. Nibwo butunzi bwa mbere muri nosi nari kuba ndonse. Bebe. Ndiko ndumva yuko udashaka kuvyarana na jewe. Koko harageze igihe aho udashaka kuvyarana na Berahino. Mbwiza ukuri. Ico gihe nikigeze kibaho. Nta nubwo nigeze ndavyumvira. Uzi imyaka namaze ndi kushaka ko novyara. Canke nuko utazi ububabare umuvyeyi agira ariko mu gihe ariko aravyara. Urazi kujya gukura yinda ntihagire n'umwana utahana. Okay. Nimba jewe nshaka umwana nawe ukabushaka umwana. None uyo muntu yoba yabikoze nimba atari wewe canke jewe uyumvira rero ko yoba arinde.
Shamo flash. Karibu. Yo, pole sana. Yo, mana yanje. Kanyana wanje pole. Pole abansi barahari mana yanje. Barahiri. Morgo mama. Meze neza. None basha. Abo bansi bampekuye umuzukuru wanje. Mubambwire ko sindabyumva na gatoya. Pole sana kweli. Urabona abo bansi bankoreye ikibi. Hamwe bambuza kuzobona umuzukuru. Beho warabamenye. Abantu ntibabikwere. Urazi ubu nari mfise ikizere ko umwanya n'umwanya nzobona umuzukuru avuye kuri wewe. Kanyana, nije nakwisi izina rya Kanyana. Narinzi yuko umwana uzovyara ni umuzukuru wanje wa mbere. Ngabo raba. Abantu nibabi. Ingene abantu bakumvirisha ari kubera uba mu kizu cyiza. Urazi rero. Muragira itohoza. Abantu bagukoreye ako kaja. Je nanje nzobakorere. Sishobora kwemera ko byo kwicanuko. Sinovyemera. Je biramba baje cyane gusumba. Isi turimwo haro abantu iyo abari bo bayigaba. Hari abandi bantu batari kuyibako. Mugabo kuko isi ifise umuntu ayigaba. Na niyo mpamvu dufise ivyizigiro yuko tuzoyibako neza uko yo ishaka ko tubako. Mugabo wapa nuko abantu bashaka ko tubaho. No kumubabarira gusa umuntu yabikoze. Kandi turizera neza yuko umuntu yabikoze si umuntu atatuzi. Ni umuntu atuzi indani kandi cyane. Mugabo gusa ari henda kuko icyo Imana yavuze ku mwana w'umuntu uko biri kose kirashika. Kanyana. Rema. Tuzoro umuntu umwana. Mama, ayo maboko yawe ndagusezeraniye yuko azoterura ikibondo umuzukuru avuye kwa Kanyana. Ndabigusezeraniye yuko hari umunsi uzofata umwana umushire mu rutaro umwereka ati ndakwerese Burundi, ndakwerese mu buseruko, ndakwerese mu bumanuko, ndakwerese mu burengero, ndakwerese hose. Ndabikwijeje. Mukwe wanje ndumva ufise ukwizera kurenze cyane. Mugabo rero uco womenya coco ukwiye kuba maso uhakanurire. Imana niyasubira kuguhezagira ntuzosubire gusamara nkuko wasama ubwa mbere. Kanyana, urumva ko umugabo wawe afise ukwizera nawe we ntureme kuko Imana irakubona. Yamaze kunyizeza yuko buca nsubira kuronka umuzukuru ko bitazokwijana uko nyene. Ego nanje ndavyizeye. Nanje ndavyizeye kuko nta kintu na kimwe kibera ubose kandi nta kintu na kimwe kiba Imana itakizi. Kumbure ntivyari kuba ngombwa nyene ko tumuronka ariko ari igihe kizoshika amakagenda neza. Ndazi Imana kutazongumiza kuzotegeza ku muhondo umwana nawe ukaronka n'umuzukuru. Ya. Nibyo kabisa. Hama Glory yari heko ntamubona. Ari muri chambre kandi urazi nyene ko ndayiwe bigifunze. Narambwira yuko atameze neza mu nda rero. So, sinzi ko ajya kumuraba muri chambre. Yo, ajye kumuraba umwana wanje. Uwinjiriye ngaho mu muryango. Wuguriye umuryango chambre bikurikirana birafatanye cyo winjirirako wuguriye indi chambre. Ushumubona ni yari. Reka ndamurabe. Bisawa. Bisawa kabisa. Urameze neza? Uya hari kuko mbona menga. Uzananye ndani mu rupango. We navyuzi. Aha, urabona uruwetaje gose ubona uku. Hani kwabera hino na Kanyana. Uvuze gute? Aha. Kwa Kanyana. Kizokurageza. Aha niko no kwabera hino. Aha, mvuye kubaraba. He. Uhihe uheze neza. Ujya wa muhungu asigaye akomeye wangu.
yarongoye neza kabisa. Habonye wanashaka uzoze ndakujane n'indani wirabire. Uraza yankoreye Yagukoreye Berahino numwicanyi numuhemu ni sinokubwira n'ukuntu no muvuga. kubera Yarankoreye ko yagukoreye ko gute? Urazi ko yazananye nakajya kagore kiwe bakaza gupomporanira ku gitanda je ndarako. Sa ku gitanda ciwawe Yarangaye kugera yaho amuzana mu cyumba ndyamye barambwira ururuka natwe twurire ku gitanda. shakaga Apfura ibintu bankoreye sha. Barasomagurana. mama kajya gahungu kubera iki kiyemera gihagarara ubu hoho ko kashikiriye iyo etage nubona kugira uko ni jambo tuzoba tugifise bis wana tuzoba tugifise ijambo Je ndi umuntu w'umugabo ijambo ndi nayo. mugabo rero nanje naraye ndamukoreyeko Wewe urabona kujya kuntu kiyemera kibyutsa kakigira ngangara naraye ndamukoreyeko ku buryo atazofa byibagiye mu buzima. mukoreye kida Froze. Kanyana yarasigaye afisinda kumanyigenza sibungenze hewe Gloria kubera asigaye aho muri iyo etage nyene twarakoza akaca turamukorerako nyonga yarayivuye. Nyumva rero kuvuza ijambo ryiza. Imbanyi yarafise mwarekuyeyo. Harayikuyeyo kuko Da Froze watanguye gukura. Ubu watanguye gukura watanguye guhumuka. Watanguye kubona iyo turiko turaje. Kabisa. Reka je naraharuye. Berahino hamwe bo mubyarira umwana bakagira na mariage na Kanyana wanje. Ururugo urabona ibi byose afise yaba ururo etage yaba igifaranga afise muri konte byose bica bimuregukira. Berahino burya bwishime bwiyo toronka aho duca ubu hanyene yico gukonda mwita umukwe afise igiharuro naho yompa amahera 10 arinda kukigirira igiharuro yaba aruri ngaha ubu mparurira nubu ufa guharura ibifaranga ugumumereza gusa vuga ati uni mabukwe mugabuge kagiga hungu kabera hino kansise ngaha. Da Froze umukino twatanguye ubu rero tugende muri finale. Basha kururu etaje basha kuko ubu icyo niko nategura Berahino agiye kumenya je ko ndibasa bose. Nanje nzomukorera mpaka nzomukorerako kuburyo afazofa hetse kuburyo naho bovuga ngo bagomba kugira mariage na Kanyana nzokora ibishoboka byose ntirikunde ihombe kazima ihombe mama asigaye abangaha ihombe kino wose azodufashamo ihombe mama narisimbi ya hepfo kwa Karenzo numvise yahishe jurutuyu ngiye gukubita injinya. mu by'ukuri ni umuti ukurangira ndiko ndiyumvira Imana imbabarire kuko namuyumviriye nabi Gloria. Nyumviye yuko umuntu yoba yarabikoze yuko ari Gloria niyo yoba yarabikoze kuko ni ibintu bitumvikana bebe. Njye nibaza ko Gloria kuba akora ibintu shideka kuba umuyumvira kutushobora kumwumvira ku bintu nk'ibyo. Sheri twibagire yuko iyakamanya ni gata kandi ujya ngo imbwa ni hebi yara ahubwo ibirindire ko rigwera. So gusa kimwe gusa nimba ari we azofatwa mugabo gusa jewe cyonzi gusa nuko nimba abangaha nanezerewe kuko ubu buzima uri kurabo bamwe ubuzima cyo nawe tubayemo si bose babunezerewe. Hari abantu banezerewe hari n'abandi nabo batanezerewe kandi uti ntimwibagire yuko iyo umuntu ateye imbere utera imbere n'ingorane zigatera imbere n'ibigeragezo bikaba byinshi cyane. Hamwe no yoba ariwe
hamwe yoba ariwe ni umwanka ubuzima bwanje bwose umva ni umwanka ku buryo sinzi ukuntu bivuga yoba ari umwana mwiza Kanyana ngaho maso yanje ndakubona maze kugusezerana amasezerano menshi cyane kandi muri iyo Imana yaramfashije ndashikako byinshi warabikora okay jewe birayino ndagusezeraniye yuko Kanyana urabona aya mabere yawe ufise abiri yuko utazofa utonkeje uyo umugongo wawe ufise ndagusezeraniye yuko uzoheka ntabwo uzokwigera ufu udahese bebe mukuri okay uratangura kuzuragira repetition yo kuzurafata umwana ukazura munsi cyangwa je mbenze ndandonka buke ndurimenyereza aje nimenyereza cyangwa umenyera nze ndamenyera konse urazi inkonga y'abatujyanye nga akabebe gace kabisha kajyama hagati shiba bimeze neza cyane oya yewe n'ucyuzi ati umwana ajyamye hagati ni bibi no mwana ni sa kugira ajyama nakoma na papa wiwe hagati none azera bona papa wiwe ahona na mama wiwe bebe hama umwana azora ajyama ngaho ni bibi gushira umwana hagati ni sawa na kibazo okay amani wavyara kera izogabanuka kubera kenshi usanga urukundo rw'abavyeyi urukundo ruca ku mwana ndabizi erega n'ubundi nivyo n'umwana bakeneye kumaza gabo don't forget yuko jewe ndi imfura yawe imfura umwana hari utuntu tushi kubera bakiri mutoyi abafise kandi mu mutwe hatoyi biba bigombwa nyene ko tumwigisha ibintu by'ubwana reka rero tumurondere sivyo okay tuzimye matara dina matara kwa sinda kujya ahantu habo Chérie. Erega bwakeye. Niburaje gato. Kwanza naona saha gati. Kama tiguca. Chérie. Abe ndeka kwanza. Oraza Joka kwanza. Chérie. Sasa umeje kugira biga msa tuvuganya kugaga handi. Kakeye. Amaze no koga. Juste no kwambara na hejeje. Nzikuga mu twadufise nice narangije guteka. No uri sangaje. Bebe ni sangaje. Saa tatu tumaze kugenda. Saa tatu? Really? Oh. Juga. Nanga isu. Okay. Okay. None ndakubaza urashije koga nuzi ko nza koga ndije nyene. Nta kibazo gusa. Nuzi ko nazi kwisiga isabuni hori chimbaho. Chérie, kandi aziko narada gusigira kenshi. Okay. Iyo musaza kugira sivyo. Sawa nta kibazo. Nuzi ko bebe. Oui. Nizere ko gato twabacereje bebe. Rero ibyo wakuri cyane nta cyayi uza kunywa twabacereje ndamo twabacereje Nashobora umwe. twabacereje vraiment kweli. Nzira kuza kubugerera gusumba abandi bantu bose badako bari mu rubanza. Narire nibyo. Tona. Bebe. Urazi ko nakunda rota. Kuki na? Kafe. Nakunda rota kabisa.
Perfume. Ungenda kujilera kwanza. What is it, Nana? Privilegiato. Yeah, ikili kirato. Okay, dutwara umuduga wawe cyangwa igwanje? Twara iwawe. Wiwanje? Really? Okay. Ndagenda usa neza. Bebe, Yeah. urabera cyane. Reka dusenge sivyo? Mana urakoze ko wampaye umugore mwiza. Mana reba tugira tuje mu rubanza. Mana ndagusavize kurinda umutambukanyi wanje. Mana urakoze kuko mfite umugore mwiza atawundi mugabo numwe kuri nosi amufite. Ya Mana ndagushimiye cyane kuko uzi kuturinda isanganya. Amen. Amen. Bebe ndagukunda cyane kandi nta muntu n'umwe azakuza mu rubanza yambaye neza nk'uko iwawe atari twebwe. Nanu. Yeah, really. Let's go, baby. No, sishaka ko tugenda muri iyi, shaka tugere mu wawe. We want. Iyo niyo nkunda ko tugendera mu telefone. No problem. Just call it iwacu. Okay. Urabona ko rero amaze gutegura ibyo kurya. Oh. Dufungure gatoya tugenda. Twakiriwe sivyo? Twakiriwe turaza kuja. Okay, turaza kuja ku rubanza. Tari no ku rubanza turaza guca muri isto. Oh. Bebe. Basha. Amakuru y'imyaka. Ni meza. Cyangwa umva n'umutima wo kuramukanya nawe ubuze n'ukuri kw'Imana. Aha jenje kubasaba akazi ubuzima jambo na bwampindukanye. N'ukuri n'umuma akazi muzo bamugize neza. Uretse ko nkanze. Je sinzi ki sinensi ndimo. Oya kanyana n'igiti nakurema akazi n'ukuri. Kama na hoteli turuguruza kugira ngo ati tukugire ubumujelante wayo canke ukore mu hoteli. Na hoteli turuguruza. Okay, na hoteli turuguruza. Sivyo jansa nshaka n'akazi ko mu nzu. Ivyo ndabizi kuvyoza guteka byose n'ukuri kw'Imana. Akazi kumara naragakoze. Nkaronka amahera. Mugabo nta nakimwe n'ubutse nta nakimwe. Imivumo gusa. Nkirirwa ndagwana n'abagore babandi ngo nabatwaye abagabo. Jara n'abanyatanyungu. Akazi kose mu ndagakora bumara nahevye. Ubu mbere jenge kuzenda jya mu masengesho jewe. Ushobora guteka. No gukoropa akazi ko mu nzu ukagakora. Byose ntaco ntazokora. Byose byo ntazobikora. Okay, nta kibazo hama twariko turarondera umukozi wo mu nzu. Nizere yuko nimba uvuze koko wahindutse. Reka tuguhereza amahirwe uzukore koko ubuzima tubayemwo n'ubuzima bwo gufashanya. Reka ndagufasha uno munsi kuko nawe uzumfasha ejo. Kudomura abantu beza. Sawa, sino nitwo kwibuka ibibi waba warakoreye kanyana wanje. Canke jewe turiho kwisi kugira dutange imbabazi. Okay? Nta kibazo mugabo uje usanga tugiye. Reka uraza kugaruka ku mugoroba. Uze kugaruka mu masaha 10 tuzoba turi ngaha kugira ngo tuje tuguha akazi bakwereke n'ukuntu n'ivyumba kira kintu cyose. Imana ibahezagire kanyana. Ibahezagire ibongerereza umugisha. Murondoke ibintu byose Imana ibongerereza n'ukuri kw'Imana murakoze. Turakoze nawe urakoze sivyo? Ndagaruka sako. Kandi nawe we turakwishimiye ingene washoboye guheba akajya akazi k'ubumaraya. Sawa, kubona ingene nashoboye kwiyumvira ugaheba akazi k'ubumaraya. Mugabo akazi k'ubumaraya sino kavuga nabi kuko niko katumye nkura mugabo. Karatumye nkura mugabo siko kotuma jewe nsaza nkijya ayo mafaranga. Hama uze kugaruka saa 10 cyari uduhamagara umuntu bita Korode umubwiraze kutugura koka. Welcome baby.
Kati abi. Ni sawa. Nzi neza ndashima. Cyane ukwinda kubunye nenda gukeneye ahubwo. Asha, ni hatari. Makuru y'imisi no. Ndahanye. Hama, kudushaka kumamahira y'inzu bari bimeze gute? Aho ubona hanze hari izuba ndugo yangu. Maze iminsi nzunguruka mpika akazi. Nakabutse. Nagiye kugurisha agatelefone basi kugira ndabe ko nokuriye. Ariko bampaye make. Hama bizohera he ko amafaranga twekeneye? Nukuri ndiko ndayarondera. Kuko ndazi ko ntaba mu nzu ya papa canke ya mama. Ntegezo kuyahiga kugira ndabari. Gerageza urabe nanjye ndakeneye cyane. Sha, byisi biragoye nyene ariko abona umuntu abamwe ikikizu. Reka je nahageze kuva hariya. Byanantanga. Sha, ikikizu kubaragoye. Ikizu nyene nawe urabona ko gitwika bra. Ndakubwira. Iyi nzu naho ibamwe muzeho imyaka 80. Akakubwira kugira umugore wa gatandatu. Shawo. Wita wemera? Aha wemera kweli hariho abandi mana yahezagiye. Nyaka bihabwo rero nta makuru fisi. Iki kizu urazi umuntu akibamo? Ntumumenya gute kandi ubona nanje canje iyo babu. Urazi ko hagutangura neza wotangura nabi hamugahereza neza. Shatse kuvuga. Ubona iki kizu kunyene ukibona? N'abakibamwe basigaye basa nkaco. Guhura n'abazi kibamwe Berahino na Kanyanya Se. Kashaka kubyina. Burya abantu nagiye nasanga mwese ngira murarota ku murango. Ndote ku murango kandi duhe ndiko ndatambuka ku murango. Aya n'ubundi usanga uri mu ndoto. Inde Berahino umuropoti hariya. Urya nyene. Eka kuvuga. Niyo mpamvu nakubwiye gutyo. Sha Imana ikura kucapfa. Ubu afise amakampani menshi bakoreramwo amamodoka ari mu rupangu. Iyo no musubonye isohotse je sibona isohotse. Imana ikura kucapfa ikakwicara kana nabakomeye kwe. Hewe Berahino na Kanyanya. Berahino nyene. Sha Berahino ingana yahora avuga yiyemera kuva akiri hasi. Ubona hariya hejuru. None ari hejuru naho wumva nyene igisagara cyose akibona Sha ndakubwiza ukuri. Imana igira neza kandi simbabaye ahubwo ndishira. Kubera iki Berahino na Kanyanya bari bakundanye. Bategeza gushika ku ndoto yabo. Ariko sha ntaco twapfuye shaka ngiye ko ari ngaha. Nzoza nyene kumuraba ndamusaba akazi we ngira zo. Nukuri cyo twizere ngira akazi zokaronka nanje sha ndonkeyo udufaranga twanje uzurandi habitagora. Mana ndaryohewe. Urakoze kumpa niyo nkuru turakana duhuye. Sa uzombwira ningoga kubera ko nanje dufaranga ndadukeneye. Ega abantu ye mana we. Muheza kigwanda nzoshikira. Aha. Zurenda kinjiri mezuku. Yishurira kugihe kwe. Sawa. Okay. Nagenda bahura ndicara nyene. Mbega ujya wewe ushaka tuzoze tuguhembaga? Ashaje mu 200 kweli. Nza ndigura mu duhuzu nyene n'utu tuntu nkene ndadushirisha nyene kuko bya buzima ntabwo nkeneye kandi. Bebe. Ubona gute? Tumuhaye amafaranga 100. Bien nta kibazo ko yumva nyene yakorera ntangora. Okay, sawa genda uramwereka. Okay, shugenda umwereke chambre yiwe ucumwereka n'ibintu atangure gukora. Nta kibazo ahubwo shuza ndakwerekeye. Ndakubwira muri chambre yawe ma ucutegura n'ibindi byumba byose kugira neza. Bebe, ntiwibagire ko umwereka icyumba cya Gloria. Okay? Kugira ngo ati nawe agikore. Urabizi neza ko amazi iminsi ari kwa mama wiwe. Okay. Je nta kibazo byose ndabikora none imihwi n'imicungwe mubibika mu ntuzerukiye. Si byamanyene ni. Harimo n'inanasi. Yes. Nta kibazo vraiment muzoba mugize neza cyane. Yeah. Okay. Ndabashimiye cyane. Sawa. Ego twashise amahoro cyane. Wow. Sawa nta kibazo. Eko nambaza ko twashitse. Nino kugumya cyane ushaka kujya kuruhuka. Okay, so nukuvuga ngo ndashonje muzoko. Urazi ko ntagiye cyane.
mucamake kuko abantu bose bariko baraturaba mu by'ukuri kugira amafaranga ni vyiza urabona ingene twashitse turi cyari inyuma baraza ngo turasavye umutunzi Berahino nyakubawa Berahino n'umwamikazi we Kanyana bashike ngaho imbere nari zikundikirike jere natambuka naguma mbona ibigabo byicaye oya nabo sawa batabira ari muri kwa turabatera mu by'ukuri ndabonye yuko amafaranga atanga icyubahiro urazi yuko kera ngiye mu rubanza bambonye bari bagira we mugabo ubu urabonye ne dushika abantu bose bakadukomera amashi n'intebe tuce ewe mana Isaka yako ni hatari kwe n'abamabuja baratuye ibi ni ngorane je mwampaye ivyuma ngira isuku byose nakoze insanze y'umuti wo gukurinda ibyo onari nzi ko ari by'abamaraye